umutekano wakajijwe bikomeye i Moscow, i Rostov n'ahandi. Inyuma y'amajambo Yevgeny Prighozin yashikirije ko yiteza atakimutangira guhagarika ubugome bw'abategetsi bakomeye mu gisirikare cy'Uburusiya bakoze mu gutera ibitero ingabo ziwe z'umutwe wa Wagner hagapfa abarenga 70, ndetse umutwe wa Wagner ukaba watanguye gufata ibice bimwe n'ibindi ku butaka bw'Uburusiya bahereye mu bumanuko mu gisagara ca Rostov. Uburusiya ubwabwo bwiteguye kugira ico bukoze, harimwo kuba igisata kijejwe umutekano w'imbere mu gihugu FSB casavye abagwanyi b'umutwe wa Wagner gufata bagata muri yompi Prighozin agashikiriza ubutungane, naho Silovokine ajejwe operation militaire mu buseruko bwa Ukraine amusaba guhagarika ubububwa yishoyemwo agakemuza ibibazo uburyo bw'ibiganiro aho kuba gisirikare. Naho amakuru n'ingingo za Prighozin ngo zamaze gushikirizwa President Vladimir Putin, nawe ashobora kugira ico akoze nkuko tugiye kubirabira hamwe muri kino kiganiro. Ikaze turabira hamwe mu bigenda bivugwa na cyane mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine. N'umunsi turahagarara cyane kuri kino kiganiro kuri uno mugabo yagumutse ariwe Yevgeny Prighozin. Ikaze. Mwijoro ry'uwa gatanu isaha 5 z'ijoro niho hashikirizwa kuri chaîne ya Telegram ya Wagner isanzwe ikoresha cyane na Yevgeny Prighozin video imara iminota 30 aho yavuze ku ngingo yo gutera Uburusiya mu ntembero yo guhagarika icitwa ubushotoranyi bwa gisirikare bw'Uburusiya, ndetse yitega no kwihora kukuba igisirikare cateye kandi gikongera gatera position z'umutwe wa Wagner mu buseruko bwa Ukraine, aho yagize ati igisirikare cy'Uburusiya caduteye misile nyinshi mu makambi yacu ari mu buseruko bwa Ukraine, abantu benshi bacu basize ubuzima. Ibi komite ya Wagner yafashe ingingo yo kubishira mu minwe ndetse igatorera umuti iki kibazo biciye mu buryo bwa gisirikare. Abari inyuma y'ibi bitero byose bategezwe guhagarikwa, ndetse nta muntu n'umwe iyi ngingo ashobora kuyihagarika no kuyitambika imbere y'abashoyigu ategerezwa guhagarikwa. Prighozin rero akaba yashikirije ano majambo, akaba kandi yongeye amenyesha yuko kubigeraho yasabye abandi banyagihugu kumukurikira, ndetse abamenyesha ko afise igisirikare kirenga 25,000 kandi ko bategerezwa kugera kwihangiro nyuma yuko bazogaruka ku rugamba muri bahanganyemwo na Ukraine. Yagize ati uwari wese ashaka asabwe kuza kudufasha tugahagarika uyu mwanda. Dufise abasirikare barenga 25,000, tugiye kurondera abo bose bateye akajagari mu gihugu cacu, dutegerezwa guhangana naho nabo bose bateye ibirindiro vyacu nyuma bagasubira ku rugamba. Ubutungane ku ngabo zacu butegerezwa gukurikizwa, ndetse n'ubutungane ku banyagihugu bose baba Rusiya. Prighozin kandi yemeje ko ibi ariko ahubwo agiye kubikora atari ugutera coup d'etat canke gutembagaza ubutegetsi nkuko vyibazwa, aho yamenyesheje ati uru n'urugamba rw'amahoro ashingiye ku butungane tugiye gukora, ntabwo ari ugutembagaza ubutegetsi. Ibikorwa vyacu ni ivy'ubutungane, ariko buri wese azokwitega kutugwanya no guhangana natwe tuzomufata nk'ubangamiye ibikorwa vyacu. Nta kabuza tuzomusangangura, ndetse n'indege izoduca hejuru nta kabuza tuzoyirasa atacamira. Ndasaba buri wese gutuza, ndetse abanyagihugu kuguma mu ngo zabo, mu mazu yabo. Nitwamara gushika kwihangiro tuzogaruka ku rugamba tugwanire igihugu cacu. Aya n'amajambo Yevgeny Prighozin yashikirije muri no video yamaze iminota 30, ariko hari n'ayandi yagiye ashikiriza. Prighozin yakunze kweshi kwinubira no kutanezerwa ibikorwa vya gisirikare birongowe na General Major
asanzwe arongoye ikigo ca gisirikare canke abasirikare bose Valery Gerasimov ndetse n'umushikiranganje wo kwivuna abansi Sergei Shoigu ku rugamba na cane cane muri Bakhmut. Yakunze kuvuga kenshi ko base kumuha ibigwanisho, ibi bikaba vyatumye iki gisirikare cigenga caratagaje abasirikare benshi mw'uyu muji bafashe bigoranye bakawambura igisirikare ca Ukraine. Prighozin yakunze kandi kuvuga ko bishinga kuvyibuha no kuguma mu biro aho gusanga no guha abasirikare biwe ibikorwa bikenewe mu gihe bariko barakora igikorwa c'igihugu, kubohora igihugu. Prighozin yemeje rero ko batanguye ibitero mu Burusiya aho binjiriye i Rostov, ndetse ngo indege ya mbere yarangutswe n'igisirikare c'Uburusiya yasanganguwe nk'uko vyatanguye gutangazwa ku ma-channel Telegram nka Baza isanzwe ikunze gukoresha cane ivuga ivy'igisirikare mu Burusiya. Ariko nk'uko bitangazwa na channel Telegram ya Wagner, bamenyesheje yuko iyi ndege yarashwe kubera yuko yariko ibangamira umutekano w'abanyagihugu muri kino gice. Ku rundi ruhande ariko umutekano watanguye gukazwa bikomeye i Moscow, aho hatanguye kugenzurwa buri kimwe mu miduga yinjira mu muji nk'uko vyemezwa na Reuters. Naho ubuyobozi bwa FSB, Russia's Federal Security Service, bamaze kuvugwa ndetse no kugurura ikirego c'ubwicanyi kuri Prighozin ngo kuba yagumuye abantu ku gushinga ikiroberi no kwankisha abanyagihugu ubutegetsi. Ibi bigashobora rero kuzotuma afungwa imyaka iri hagati ya 12 na 20. Mu itangazo ryatanzwe na FSB ryasavye ingwanyi za Wagner gutanga no gufata ubarongoye ariwe Evgeny Prighozin. Iri tangazo rikaba rigira riti: turasaba abagwanyi ba PMC canke se Wagner kutakora amakosa ayariyo yose no guhagarika ibikorwa vyose bibi bibangamira abanyagihugu b'u Burusiya, kutagendera namba ku mategeko bahabwa n'ubarongoye, bibaye ngombwa akwiye gufatwa kugira acigwe urubanza. Kuri ibi Dmitry Peskov asanzwe avugira Kremlin we yemeza ko ibi vyose biriko biba vyamaze kuba bishikirizwa Perezida Vladimir Putin, ndetse ingingo zose ariko azifata nk'uko ikinyamakuru RIA Novosti kivyandika. Sergei Surovikin arongoye ibikorwa vya gisirikare mu buseruko bwa Ukraine we yasavye inshuti yiwe Prighozin guhagarika ububisha ariko yishoramwo ndetse no kubaha ubutegetsi bwatowe n'abanyagihugu bwa Federasiyo y'Uburusiya akabwumvira. Yongeye kumusaba ko imbere y'ibibazo afise adakwiye kubicisha mu nzira ya gisirikare nk'uko ariko arabikora, ahubwo ko akwiye kubicisha mu nzira y'amahoro. Yemeza ko ibi bihe igihugu kirimwo atari ivyo gukinisha mu gihe bahanganye n'umwasi. Ati: ntushobora namba gukinira mu biganza vy'umwasi mu biho bigoye nk'ibi. Kuri uyu wa gatandatu rero mu gatondo, umushikiranganje wo kwivuna abansi w'u Burusiya nawe yashikirije kuri televiziyo y'igihugu TV channel Russia 24 ko aya makuru yose atari ukuri ko gutera u Burusiya, ahubwo asaba abanyagihugu gutekana. Igor Strelkov asanzwe umunyamakuru yegamiye cyane ingabo z'u Burusiya, asanzwe akunda gushikiriza ibikorwa vya gisirikare na cyane muri Donetsk, wewe yemeza yuko atakudeta ishoboka ndetse atanakudeta yiteguriye kuba. Ati: nta kudeta yiteguriwe mu gihugu, namba bishoboka ko biba buri mpande hari ivyo batumvikanye, gusa FSB nayo bisa nkaho ataho ihengamiye, ibiza vyobuza koko ubutegetsi butembagaswa. Tatiana Stanovaya asanzwe umusesenguzi mu vya politike w'u Burusiya we yagize ati: abantu bose bakwiye gutuza. Prighozin wenyene yivugiye ko atabategetsi yifuza gukuraho, nta revolution rero yitezwe kubaho mu gihugu cy'u Burusiya. Burya n'ubundi nta vyemeza koko ingabo za Wagner zatewe, Prighozin afise izindi mpamvu.
Mikhailo Podolyak asanzwe n'umuhanuzi mukuru wa Volodymyr Zelensky we yanditse kuri Twitter ko ibiri mu Burusiya ari ikinamico gusa yuko akari imbere gahinda. Yagize ati mu minsi iheze etamajoro y'Uburusiya irongowe na Gerasimov n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwasize itegeko imitwe yose yigenga itegerezwa gusinya amasezerano y'igisirikare n'igihugu cy'Uburusiya mu gihe ikeneye kugwana ku ruhande rw'Uburusiya ingwanyi n'abagwanyi bo muri Ukraine. Gusa Evgeny Prighozin yavyanse yivuye inyuma, aho yavuze ko gusinya amasezerano n'ingabo z'Uburusiya vyotuma agenzurwa ndetse akaja munsi y'igisirikare cy'Uburusiya mu gihe wewe afise umutwe wigenga kandi witwara gisirikare mu gihe kandi abona yuko ushoboye. Ibi rero akaba ari bimwe mu bintu vyakweze urunturuntu mu gisirikare ndetse no mu uyu mutwe, aho benshi bagiye bibaza ati ese bizoherera hehe. Nubwo Prighozin yabaye kimenya bose, umuntu ashobora kwibaza ati Prighozin iduga yiwe kugira ngo bishike hiyo vyagenze gute? Nuko Prighozin yabaye ikimenya bose kubera yagiye gukora mu Burusiya, aho ndetse yari inshuti y'akadasohoka kuva mu mwaka w'1990 na perezida ariho ubu ariwe Vladimir Putin. Ibi rero bikaba vyatumye uyu yabaye inshuti ya perezida Putin aba n'umutetsi wiwe muri presidence. Nyuma akaba ariho yaje gushinga umutwe wa Wagner. Ibi bikaba aribyo vyatumye rero uno mutwe utangura kumenyekana. Amajambo yatangaje kuri uyu gatanu ashobora gutuma ubuhangange yaramaranye igihe ibinyacumi vy'iminsi vy'imyaka bushobora gutakara, inyuma yuko ashobora gufatwa agafungwa kubera kugumura abanyagihugu ndetse no gushaka gutembagaza ubutegetsi, nk'uko Federations Russia of Security maze kubitangaza yuko mu gihe yofatwa ndetse bagasaba yuko igihe yofatwa ategerezwa gupfungwa hagati y'imyaka 12 ndetse n'imyaka 20. Turashabana tubatoreza ku yandi makuru agenda avugwa na cyane mu ntambara Uburusiya bahangayemo na Ukraine, ariko turabandanya turabira hamwe kuri ino ngingo yakunze kuvugwa ko cyane kuri uno munsi wa gatandatu kushika aho twanditse ino nkuru, aho ibintu bidasanzwe namba mu buseruko ndetse no mu Burusiya imbere. Ariko kandi ku rundi ruhande igihugu cy'Uburusiya kikaba cateye misile mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu rishira wa gatandatu i Kiev, nk'uko Kiev Independence ivyandika. Reka tubashimire ko mwabanye natwe ndetse twizera yuko mugiye kuzobandanya mukurikira ibiganiro vyacu bitandukanye, aho natwe tuzobandanya tukomeza tubereka amakuru atandukanye na cyane mu iyi ntambara. Reka tubashimire.